Amazina ye nyakuri yitwa Cole Jermaine Palmer, umukinnyi ukina ikipe ya Chelsea. Ku mugoroba wakoraga amateka yo gutsinda ibitego 4 mu gice cya mbere, gutsinda hat-trick mu minota 30 ya mbere. Cole Palmer, umusore wavukiye i Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza, avuka tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2002, afite imyaka 22, akaba afite uburebure bwa metero 1 na metero santimetero 89, akaba ari umukinnyi ukina imbere cyangwa se ubita abawinga. Ubwo rero kandi ni umusore ukinira ikipe ya Chelsea, yambara nimero 20, yakina ikipe ya Manchester City y'abatoya 2010 kugeza 2020, akina ikipe nkuru kuva 2020 kugeza 2023, akina ikipe ya Manchester City yakiniye imikino 19, igitego na kimwe yabatsindiye. Yakina ikipe ya Chelsea 2023 nibwo yaje